bakunzi bacu bakunzi b'urubuga rwa B-Info Plus mu ngenda baramutse no genda bayikaze mu kino kiganiro cacu cuno mugoroba turacagenekezo gicenda ukwezi n'ukwindwi umwaka w'2025 no genda mutse cyane abantu bose badukurikirana yaba ari ngaha mu gihugu cacu ciza cy'u Burundi abari muri Kenya, Asia, Europe hose umwe wese aherereye yumve yuko tumuramukiye cyane kandi tunamwifurije kugira umugoroba mwiza hano kuri B-Info Plus. Murabizi rero muri studio simba ndumwe ndi kumwe n'umusesanguzi umwe adufasha kumenya vyinshi ntarandiriye mu majambo mu nkunde ntango ndamuramutsa cyane bara musesanguzi kuri no mugoroba no guhakaze kuri micro kandi nizere yuko umunsi uri kuragenda neza. Yes, urakoze cyane bwana journaliste. Urakoze kundamutsa nanje ndaramukije abadukurikirana aho bari hose. John ko ndagira ibihe byiza kandi nizere ko nabadukurikirana bariko baragira ibihe byiza ndetse nawe bwana journaliste nizere yuko ibihe byawe bikomeza kuba byiza cyane gose. Bwana musesanguzi ntabwo ngomba kukiganiro kiza kuba kirekire cyane, shaka tumakure kugira ngo abantu tubabwire ukuri direct tutarinze guca hirya no hino nk'ababandi. Yes. Bwana musesanguzi amakuru dufise nuko haraba asirikare ba RDF canke M23 inyeshamba za RDF. Inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zafashwe mpiri izindi nazo zigira ku majana zihungira mu gihugu cy'u Rwanda. Ibi biri mu makuru twabateguriye tuza kubabwira mu buryo bwiramvuye. Tuza gusimbira muri Kamanyora naho hari amakuru ariko arahavugwa yuko umuriro ho buri kuraka nibagiye Kavumu no muri Rucuru naho turaza kwaca kugira ngo turuyabire hamwe ivy'ama operation yoba ariko arahabera. Tunababwira yuko mu gihugu cy'u Rwanda ibintu bitoroshe na cyane ku banyarwanda baba mu bihugu byo hanze. Ku munsi wa gatanu genekerezo rya 11 hadigikanije imyigaragambyo rutura mu basanzwe baba mu mugabane wa Europe aho bavuzeho bazohurira ndetse n'isaha kugira ngo biyamirize ivyo Paul Kagame ariko arakorera uyu munyepolitike Victoire Ingabire. Navyo turaza kubicako ku mayange kugira ngo tuyage mu buryo bwiramvuye. Bwana musesanguzi turaza gusimbira no mu gisagara ca Goma aho amakuru dufise avuga yuko ubu M23 yamaze kumanika amakamera de surveillance kubera ko umutekano waho utoba wizewe ijana kwijana. Nongenda guhikaze rero bwana musesanguzi mu kino kiganiro kugira ngo ushobore kubwira benshi byinshi abo turiko turayagira kuri no mugoroba. Yes, urakoze cyane bwana journaliste kwikazumaye muri kino kiganiro cacu c'amasaha ku mbere y'ijoro kuri bamwe abandi naho bivanye naho bari ari ku murango. Nkuko babivuze ntabwo turi bukigire kirekire cyane kuko ni nk'amatangazo ubwana w'abandi tugiye gushikiriza y'ivyiriwe biraba cyane gose. Nkuko babivuze neza inyeshamba za RDF zabonye yuko amashamba kabisa babonye yuko yashushe amazi ntakiri yandi batanguye kabisa akuyabangira ingata. So amakuru dufise yo kwizera ndetse nuko ntashoboye kuronka ako ka video ngo tugasangiza abadukurikirana ariko ndakabemereye. Hariho abasirikare bizinyeshamba RDF bamaze guta ibirindiro barahungira mu gihugu cy'u Buganda. Umusirikare arahunga sivyo? Mbona journaliste iki kintu ngomba ndakivuge ko umwanya muto tureke naba gusa basanzwe bari kuri front hano mu gihugu ca Kongo n'abandi basanzwe bari mu gihugu cy'u Rwanda benshi baramaze bahungira benshi mu Buganda abandi Tanzania na Kenya. So bivuze ngo kwitwa umu RDF muri kano kanya bisa nkaho umenga nukuburi kugwembe cyane gose kuko barazi yuko bagiye muri Kongo baba bagiye guhura n'amahano kandi leta yabo nayo ntabwo ihorasha kubarungikayo nigikunda kabone ko abasirikare answa baheze ubu bariko barungika rero tujya twana bamaze iminsi bariko baramenyereza ibya gisirikare. Rero kuri iyi ncuro reka ndabite karakumiza aho babandi bitongo na ma special force babonye yuko bidakunda akabo kaheze barazibangira ingata
baraturugamba bariruka mu gihugu cy'u Buganda. Ibi twavuga ko hari nakambaro kibara bona journaliste. Hari umugenzi we karantera inkuru yakambwira ngo ngivyabaye kuri FRDC birahindukiriye kuri zambe bazasarambwe. Urumva ngo FRDC yari yiruka yumvise ko M23 ije ngo noneho rero ngo aba M23 nabubu bariko biruka bumvise abandi ba FRDC. So sinovuga ko ari bihe byisubirije kubera ko aba FRDC bo bahunga kubera amafaranga bariye bajya ndikora no guhunga ahubwo kwaba kuzibukira bagatanga ibirindiro bakabiha zinonyeshamba kuko zaba zabiguze. Ariko rero kuri incuro zino dasarambwe zozo nta giturire zaronse bagikureheze zihunga fofi bagihamwe nabandi. Ikinatangaje ndakikubwira bariko bahunga atani intambara barabakirizako kubera ko gusa bafise amakuru yuko FDNB FRDC Wazalendo barahiye bararengwa yuko bagomba basubirane bijya bisagara vuba bwangu kuneza canke kunabi. Aba rero ba izinyeshamba za RDF kubera ko bazi ko babarongoye batarota bababwira ngo birotire bategereza bategerezwa nako gutega imitwe nk'abamobwa bakabamwa bayabangiye ingata bigira mu Buganda. Yes, habonetse video y'abasirikare barenga amajanane bamaze gushika mu gihugu cy'u Buganda aho nabo nyine ubwabo biyemerera menya yuko bahunze urugamba babona yuko atago bagiye gushobora. So ikindi kandi mbere cyane atumye aba majanane bamenyekana yuko bataye urugamba nuko hariho ikindi gitigiri c'abasirikare bazironyesha mbanyine za RDF bafatiwe ku mupaka wa Uganda ikatuna bambaye umwambaro wa civile nabo nyene bariko barahunga igisirikare bava muri Kongo bahungira hano mu gihugu cy'u Buganda. So reka tuvuge yuko bona journaliste intendere yashesha umuti nimba special force bashoboye guhunga bamwe bitaba mayiboba ba Wazalendo biraherera he. Aha rero ndavuga yuko uruhigi rwamaze guhindukira akuko oburiya aba bamaze guhunga kuba byanamenyekanye baremye ubwoba mu zindi nyeshamba za RDF zisigaye ku mafro. Hani hahandi bazokumva gusa urusasu ruturitse ntibazoshobora gutena baca biruka n'abasigaye nukuvuga bazosiga bene gihugu bariko barahunga. Yes, iyo tuko turavuga yuko rero ibintu kurubuga rw'intambara byahinduye isura umwanya yuko ari uyu uko abakongomani bagomba kwikurako izi nyeshamba za RDF n'izimbe bazita za sarambwe aha kabisa umwanya n'uyu. Igihe ni iki bwana musasanguzi hari amakuru ariko aravuga yuko muri Kamanyora ndetse na Kavumu na Rucuro umuriro wo buri kuraka hagati y'abawazarendo M23 ndetse coalition ya FRDC yuko baba ariko barahangana mu buryo budasanzwe. Urashobora kuduha aya makuru mu buryo novuga yuko buri simplice. Urakoze cyane bwana journaliste. Hariho ibitangaza makuru bitari bike bwana journaliste nkuko ubivuze biriko bitangaza yuko Kavumu kuva ku munsi wejo umuriro ari umuriro gushika magingo aya cyane gose. Nagomba mu by'ukuri mfata umwanya iyi nkuru nse no uyibeshuza kubera yuko Kavumu ejo nta ntambara yigeze haba, nta ntambara yahabaye na n'uyu munsi nta ntambara yahabaye. Igihari gusa ni bimwe nkunda kuvuga bona journaliste kubera yuko bazi ko abawazalendo na FDNB na FRDC bajyamiye amajanja umwanya n'umwanya bashobora kurasa hano muri Kavumu baca baza barahimba inkuru kugira ngo bereka bene gihugu yuko bafise ama update nayo ntayo. Izi ni inkuru z'ibihimbano Kavumu mu by'ukuri nta ntambara ihari usibye gusa yuko mu micungararo yaho hariko haragaragara
ku gitigiri nyamwinshi aba wazarendo hamwe n'aba FDNB nayo kuvuga ko bakozanyije ko iki ni kinyoma cambaye ubusa ahubwo hari inkuru n'abakunzi bitangazamakuru byacu bakomeje kutubaza aho bo bavuga bati ngo twumvise bavuga yuko Kamanyora FDNB ngo yoba yashoboye guturira ngo systeme ya communication izi nyeshamba za RDF zisanzwe ziko zirakoresha muri kajya gace naco ni kinyoma cambaye ubusa ni kinyoma ni inkuru mpimba kabisa izi nkuru ndazumviye nakoze amatohoza yanje ndaca kubashoboka bose basanzwe bampa makuru yizewe bambwiye yuko ata operation nimwe yigeze ikoreka hano muri Kamanyora nibareke rero kujana nyabahururu bareke gukurikira bino bitangazamakuru bitanga inkuru bititondeye bitize bitanatohoje kuko ahabona journaliste sigitangazamakuru cyatangaje yuko Kavumu habaye intambara kuveje n'uyu munsi kandi sinikindi gitangazamakuru kimwe cyatangaje yuko hano muri Kamanyora izi FDNB yobe hakoze operation gaturira ya systeme ya communication ni nkuru yandikwa n'igitangazamakuru kimwe ibindi byinshi rero kubera yuko badafise umwanya wo gutohoza inkuru ngo bayige neza bayice ijya nino baca bayisubiramo kwa kundi cya gitangazamakuru cyayandika ubwo rero nukuvuga baba bafashije wa wundi kwamamaza ikinyoma cyane gose so niyo mpamvu rero dukunze gusaba abadukurikirana ni muze mutoranya ibitangazamakuru mukurikirana kuko ubu muri iyi minsi inkuru ziragoye kuronka cyane ku butaka bwa Kongo yaba abawazarendo ivyabo ntibariko barabivuga yaba FDNB yo murabizi ingene basanzwe bakora bobo ivyabo ntibigiza bishira hanze abandi bari bakunze gutanga makuru menshi umwanya ku mwanya nizi nyeshamba za RDF nazo ntizishobora gutanga makuru zerekana ingene ziriko zirameswa ntibikunda baribikira kabanga bariyambika gashambara niyo mpamvu rero ubu kugira ngo uronke inkuru y'ibiko biraba ku mirongo y'urugamba bona journaliste ntabwo ari ikintu kiba coroshe wavuze no muri rucuro imigwano hoho irahari komeye aho abawazarendo bakomeje kwigarurira uduce tumwe n'utundi ku munsi uyu munsi niho abawazarendo bagaragaye bariko barakoresha ndavyita inama bariko bakoresha n'amabene gihugu babasaba ko botegura imitima bakiyumvisha yuko bagomba batabagwe cyane gose bareke kuguma bicafuza no gucudika n'izinyeshamba za RDF kuko babatangarije yuko ngo nubwo bivugwa ko muri Sud Kivu ko ariho bagomba batangure gukora ibikorwa biremereye bya gisirikare ngo igikorwa bafise ntabwo ari ico kugombora agace kamwe ntabwo bagomba kwirukana izinyeshamba za RDF mu gace kamwe bagomba kuzivugutira umuti mu bice byose ziri hano mu gihugu ca Kongo niyo mpamvu rero bona journaliste bakoresheje iyi meeting basaba bene gihugu yuko bogerageza kumenya ingene babana na zino nyeshamba mu bice zisanzwe zifise cyane gose bana musisanguzi twababwiye yuko ano makuru yacu bino mugoro bataza kuba maremare cyane unkunde duce dusimbira ku nkuru iri kiravugwa cyane nari navuze mu ntangamarara yuko ku mugerekezo rya 11 umunsi wa gatanu hazoba imyigaragambyo ndavuga ku baherereye ku mugabane wa Burayi ku banyarwanda aho baziyamiriza ihohotewa canke guhonyora agateka ku munyepolitike Victoire Ingabire musisanguzi ndagusaba uze kwifatanya nino nkuru aho bavuga yuko kubera umutekano utize wijana kwijana mu gisagara ca Goma ubu tuvugana M23 iza yamaze kumanika amakamera de surveillance kugira ngo bafashe kurinda umutekano so bwana journaliste reka mbere kuri kino cyo muri Goma hariho umukunzi w'igitangazamakuru ucacu magingo aya ntazi ingene amerewe abahajya mu gisagara ca Goma
uwatoye telefone yiwe niwe yanyandikiye ubutumwa ambwira yuko uyu n'umukunzi wacu bien sûr yoba yafashwe barabye muri telefone yiwe basanga ngo harimo groupe za BINFO hama baja kumufunga bamwagiriza yuko yoba ari uduha amakuru so birababaje cyane kumva umuntu nk'uwo azira ko akurikira amakuru ku gitangazamakuru runaka ntabwo ari ibintu bishimishije kabisa hariho n'andi makuru n'ubundi butumwa bw'uwundi mufanzi wacu nyine muri Goma aho yariko anganira ambwira yuko bamufatiye mu murima baramukubita baramuhondagura magingo aya ari mu bitaro hariho n'akandi ka video kamaze igihe koko gacicikana k'umwana w'umukobwa asa n'uri hagati y'imyaka 7 na 13 yaciwe amaboko n'izinyeshamba za RDF sinzi ko nakaguhaye so ndabicishemo kubera ko ndashaka ko abantu bumva ubuzima bakongomani magingo aya barimwo hano mu gisagara ca Goma novuga ko bararengeye no kwitwa abacakara nukuvuga izinyeshamba za RDF zakwishizemwo zirakuravya kabisa kandi rero aho babereye abagome babereye n'abantu babi bakwica rubozo se abandi bakurasa ngo upfe canke batume bagukubita ivyuma kujye twabona bakubita abandi tantu baraguca amaboko tantu baragukorera ivyamfurambi tantu baragukubita ukazoja kugwa mu bitaro nukuvuga n'abantu babi cyane gose bwana journaliste so iki rero uvuze nico kinyibukije ibi byose nukuvuga sino navuga yuko ari systeme bashizeho kugira ngo bafashe gucungira umutekano w'igisagara ca Bukavu ahubwo ubwa mbere bashatse kwerekana yuko bariko barazana iterambere hajya muri Goma nukuvuga bahende abene gihugu babereke yuko igisagara cyose kirinzwe kiri kwa makamera atamuntu numwe afise kuba yogira ikintu ahakora kitameze neza kubera yuko amakamera azoca amubona ariko aho umuntu yoca yibaza igihugu cy'u Rwanda turemeranya daburo ko cyo kiri muri Kongo turavyemeranya dufate Kigali yonyene Kigali burya irimwe amakamera hose ku buryo umuntu harengana hose amubona sinibaza apana nta yahari none boshobora gute kubona amakamera bakwiza igisagara cyose ca Goma kumure wowe utakizi je narigeze kwatembera Goma ni igisagara kinini cyane kinini uvyumve kirasumba u Rwanda izo kamera bozikura he bariko bari ubutare bwa Kongo kumbe ngo bashobora kuba bokoramwo ivyo mugabo ubwa mbere ni systeme yo gushaka kwentoxika abakongomani bari muri bijya bisagara kugira babereke yuko bariko barabazanira amaterambere ariko kandi no kwihenda kuko zijya kamera ku bakongomani tuzi ejo zisana kuri marché noir bazoziba ejo zizoraziye kuri marché noir so ikindi kandi twovuga harimo n'ubwoba c'est vrai harimo n'ubwoba nabo nyine bashatse ntibize umutekano bashatse no kwentimida abawazarendo babereke yuko bihenze bagakoraka bazoba bamaze kubabonera ku makamera ariko siko biri so ni reka ndavyite yuko ari ugushaka kwerekana gusa ko bariko barateza imbere igisagara ca Goma naho bundi ntabwo bifashe kabisa bijya by'amakamera bazanye hajya muri Goma icari gikenewe hajya muri Goma burya iyo baba male gusumba bari gushika muri Goma na Bukavu abene gihugu bakabaha ubwigenge bakabaha mvuge freedom gukora ivyo bagomba mu bwisanzure bakabafasha gutera imbere aho kabisa na Kinshasa bari kuyifata mugabo ko bashitse muri Goma na Bukavu bagatangura gukora amahano ajya yose twadondaguye hajya bashize ku mpera
kamubwiye regime yabo ego kuko abenegihugu bose baramaze kuba desi baramaze kuba degute ego ahantu nakumenyesha yuko hariho abatware izi nyeshamba za RDF zashizeho baravyanka barahunga ego bivuze ngo nabo bigaragara ko umenga bari kumwe n'izi nyeshamba ntibari kumwe wapi ntibari kumwe donc babishirako kugira ngo ntibabice barabahenda ko bari kumwe mugabo agatima karamaze kubavako ubu abakongomani benshi bari Goma bari Bukavu basengera ku mutima basaba yuko abawazarendo boza bakabatabara bakabakura muri burya buretwa barimwo bwaziyanyeshamba za RDF so wavuze ko nce noca ngigwa ko niyi myigaragambyo cyangwa se imyerekano itegekanijwe kuri igenekerezo ya 11 kuno kwezi nagomba ndakubwira yuko bwana journaliste abanyarwanda si bose bashimishijwe n'uburyo uyu president Paul Kagame batwayemo wapi no kwibutsa yuko mu ndwi iheze harabayeho indi myigaragambyo y'abanyarwanda bari muri diaspora aho bagenda biyamiriza uyu president Paul Kagame bavuga yuko ari umugenocidere bavuga yuko ari umwicanyi ngira ngo two video twaraciye ahantu henshi baratubonye kuri iyi ncuro rero nkuko babivuze bagomba kwigaragambya kandi basaba yuko ujya mu nyapolitike Victoire Ingabire yorenganurwa sivyo nivyo bagomba kugaragaza baramaze kubona bose yuko ifatwa ry'ujya Victoire ari novuga ari ukumurenganya hari ikindi kintu nibagiye kuvuga bwana journaliste kandi gihambaye burya politike y'u Rwanda irayobeye cyane iyobeye gute bwana Musangutse ifatwa rya Ingabire hajya bashatse kurema ubwoba mu bandi bantu bose bo kwibaza yuko bo create opposition ku gihugu cy'u Rwanda ego babereke yuko wihenze ugacutsa agatwe gusa nubuhiri bwo mu mutwe cyamena umaze kumenyekana kubera ko amakungu yoca asemerera baca bakubika muri gereza mu gasho mwibohero so bijya rero ibi ababa banyarwanda bari muri diaspora bagomba gukora igenekerezo rya 11 ni igikorwa ciza cyane gose ego kwereka isi yose yuko mu Rwanda atabwigenge buhari ego kwereka makungu yuko mu Rwanda atakwisanzura guhari nukuvuga umuntu ari mu Rwanda berekane yuko asa n'umuntu abari mu kabiriti ego ku buryo izinyeshamba za RDF cyangwa se ubutegetsi bw'u Rwanda bumukeneye bumutora atana kimwe burinze kumwagiriza bakaza guhimba ibyo bamwagiriza bamaze kumufunga so nibaze ko rero tutogenda giteba ko bwana journaliste n'umwanya wampaye ndabona warangiye twose n'abarangiza ikiganiro ndagushimire cyane bwana Musangutse yes nanje ndagushimiye kashimire kandi n'abadukurikirana aho bari hose kumbure tuzokongera ku munsi wejo mu gatondo kubera ko amazi yazindutse ageze kure yes kananje shimire cyane abantu bose twabanye mu kino kiganiro nizere yuko bashoboye kumvira ivyinshi kandi bitari biki hama hari abagumye badusaba ama video batari mu ma groupe baje mu commentaire twobasaba yuko bo joining ama groupe twaza gusiga mu link ya groupe muri commentaire ya mbere kugira ngo biborohere kugira ngo bashobore kwinjira mu ma groupe yacu kandi ndangize ndabifuriza kugira ujoro ryiza kumbure bidahindutse nk'umusanguzi yabivuze tuzosubira ku munsi wejo mu masaha ya gatondo bye bye.